Atamakenga nizere kumeze neza abakunzi namwe se mudengeshe gukurikirana ibiganiro byacu ni kuyindi nciro no kundi mwanya kumwe na Iga News mu kiganiro cyanyu Top Tech. Aho na cyane no musikumwe amaze kubona turi kumwe n'umutumire wacu kandi wanyu musanzwe mumenyereye hano kuri Iga News ni Regis menya habu aho no musi tufashe kana kanyogira tugwikaza mu kiganiro kidasanzwe cino musi aho tugiye kuganira kuri intelligence artificielle nko musanzwe mumenyereye kumwe na Regis menya habu. No musi rero tugiye kuganira muri rusangi ku iterambere rya AI uhereye kuri ngendanwa zacu kuma ordinateur yacu ariko kandi no mu mbuga ngurukana umenyi dusanzwe dukoresha harimo za X hamwe n'imbuga za Meta ariho Facebook, WhatsApp, Instagram ndetse n'izindi. Ntarinze kuvuga menshi novuganire ka ndamuhe ikaze mu kiganiro cacu cy'uno munsi na cyane atangana no kubaramusa hama tubandanye nibikurikira kazi. Turabaha ikaze ku kiganiro cyangwa gitungana Iga News. Nje Regis nkundimana nkaba nyuma ya brand ya Hub Space. Ni brand twama tuvuga ibintu bya technology, twigisha bya intelligence artificielle ibintu nk'ivyo. Uyu no munsi tuganire ucerekeye intelligence artificielle dusanga cyane mu matelefone no kumbuga tukoresha cyane ama platform ya Meta, WhatsApp, Facebook na Instagram. Nje tuba turabire hamwe uno munsi atubahaye ikaze tukubutsa yuko iki kiganiro cyo kugisangiza umuntu ubona ko tushobora gufasha ukakimusangiza ukagikunda ukagipartager agakomanta ifuza ko dukora ibindi biganiro urazi cyo ukora urabisaba tugukorera kuri topic kanaka. So turabaye ikaze bwana cyo no munsi igana kigabe mu mice ibiri tuza kuvuga kuri intelligence artificielle tuko turabona cyane muri Meta, navuze WhatsApp, Facebook, Instagram. Chatonga tuvuge ama artificial intelligence artificielle turiko turabona cyane mu matelefone Google Pixel 9 na iPhone 15 and 16. Okay, umvaga mu kibi allo platform na telefone kaduhere kuri platform Meta. Iyo turiko turavuga intelligence artificielle nka wowe mushasha nimba tavyo wobuzira kandi akubwiye intelligence artificielle cyari cyo majambo avunago mu ncamake like summary. Intelligence artificielle ni ubwenge bucurana. Abahinga bagiye hamwe bariyumvira ati ubwenge umuntu afise nta kuntu twobusha muri computer mu machine nyabwonko. Okay, ni ivyo bakoze bafata ubwenge bigiye ku muntu uka function uka akora abisha mu machine. Aro tubona ama ChatGPT, ama copilots cyangwa ama Llama n'ibindi bacabisha mu machine mu myaka yaheze cyane. Mugabo aho bigiye kuba public mu myaka mike cyane tuko turabona umuzo wa ChatGPT n'izindi mugabo vyahereye kera turi kumwe. So nivyo rero tugoma tuganire kuko tuko turayibona kwa ama platform tukoresha cyane nka WhatsApp, Facebook, Instagram tuko turabona babishiramo nakaye karusho cyane n'izihe ngaruka mbi zizogena ziribonekeza cyane kwi technology bariko barashira mu ama platform dukoresha mu kazi cyane mu kuganira n'inshuti. Na kiganiro rege ino munsi zakuba kihagaze azo kuganira ku bintu bibiri telefone platform turabaye kazi cyane. So ku bantu bakoresha WhatsApp ushobora kuba utarabibona bivanye naho uherereye mugabo WhatsApp birafise intelligence artificielle. Bashatse kuvuga iki? Urashobora gukora ubushakashatsi utavuye muri WhatsApp, urashobora gukora ibintu bidasanzwe bikomeye cyane traduction, translation cyangwa ugakora editing, ugakora ama stickers, ugakora ibintu byinshi utavuye muri WhatsApp. Nimba tavyo urabona vugiye kubibona kuko bizosaba kugira update ya WhatsApp yawe kugira ubibone. Update ikorera ni App Store cyangwa Play Store bivanye na WhatsApp koresha. Tuko turajana Instagram nayo. Muri Instagram turabona mu Llama 3. Llama ni iki? Ku bantu basanzwe bazi intelligence artificielle turazi ChatGPT cyangwa Copilot cyangwa Perplexity bivanye n'iri ko rakoresha mu iki gihe. Nakubwiye yuko intelligence artificielle n'ubwenge bucurano kugira ubukoreshe nuko koresha internet amukacubirondero kabikoresha. Muri Instagram ari naho bigomba gukora cyo kimwe na bijya byo kuri WhatsApp. Tubikora gute? Nuko uzoshobora gukora ubushakashatsi utavuye muri Instagram
nuko uzoshobora gukora foto video ubushakashatsi bwigiye imbere analyse traitement des données utavuye muri Instagram. Bijya vya Lama 3 bica bija muri Meta yose. Meta rero niyo tusangamo Facebook, niyo dusangamo Instagram, niyo dusangamo WhatsApp. Tuko turajana ivyo byose rero tugiye kubisanga muri izi platform nako ndavuga, aho uzoshobora gukora ubushakashatsi byoroshe, traitement des données byoroshe, canke ibintu vy'amafoto byoroshe, video canke ibindi byose by'amanalize utavuye muri izo mbuga. Urumva ko nakaryo keza ku muntu aho esanzwe zikoresha bizotugirira akamaro, none bizotugirira akamaro nta ngaruka zibi. Kubona intelligence artificielle yiyumvira nkawe, ushobora kuyiha uburenganzira ikaza muri telefone yawe, ikaraba ivyo uganira, ikaraba ivyo urungika, ikaraba amafoto, ikaraba location, ikaraba abantu muvugana, umwanya uvugisha telefone, nta ngaruka, nta makenga kuri privacy, kuri data zawe, amadone yawe, nta ngaruka. Ico rero ushobora kugira nte kwiyumvira. Akarusho kariho twakabonye, kuzoshobora gukora ibintu byinshi mu mwanya muto, n'ingaruka zizotegezwa kuba. Okay? Ushobora kuvuga ati none umuntu yozikingira gute, kuko uvyanka uvyemera AI turabana nayo. Yaraje intelligence artificielle, yaraje kandi igiye gusubira inyuma, ahubwo igiye kuba advanced, igiye gutera imbere cyane uko twayiyumvira. None maze kuja muri WhatsApp n'umuntu waruguru akoresha, imaze kuja muri Instagram, imaze kuja muri Facebook, uvyumva gute? Sinzi ko ugize imisi uraba uri kuri Facebook urashidika ngo video bitu reels, video duto short videos, video duto. Instagram cyangwa Facebook iraraba ibintu ukunda kuraba, ikigumizana izo video ukunda kuraba. Urumva uye algoritme zawe zirakwiga ikavuga ati uyu muntu akunda kuraba ibintu byo gutamba, uzogumubona video two gutamba twerekeye n'ibintu wewe wagiye bakunda kera cyangwa ukunda kuraba. Nuko rero na YouTube irikabiza, YouTube Shorts babikuye mu technology yatanga kuzanga kw'isi n'ikintu bita TikTok. TikTok ni invasion, ni invasion ya ByteDance. Ko TikTok ni ya ByteDance. Rero ama platform nari bara ByteDance niyo societe yavyaye TikTok. Hariho TikTok, muga TikTok yegukira ByteDance. Nkuko tuvuga Facebook ubu yegukira Meta. Nkuko tuvuga YouTube yegukira Google. Tuvuga Google yegukira Alphabet. Tuko turatahurana. Nkuko tuvuga ChatGPT yegukira OpenAI. Yes, ni ivyo rero tuko turavuga. Izo intelligence artificielle tuko turabona cyane mu platform zirafise ngaruka nziza, garona zibi kuri privacy yacu. Ziriho. Nuko rero ushobora kuvuga ati none ChatGPT canke Copilot canke Llama canke izo intelligence artificielle turiko turabona mwizi nzira ni gute umuntu yozibyaza umusaruro. Mwakarorero ni gute umuntu yozikoresha n'akahe kamaro, nko ku munyeshuri, ku murimyi, ku mukwafere, umuntu wese ukora business. Nuko namwe wiga kwikoresha ni gute? Si ngombwa ngo uje kwiga programmation, codage, oya kwiga gukora kwandika neza amakomande, kuko wanditse command itariyo iguha ibitari byo, wanditse byo iguha byo. Okay? Rero mu gihe womenya guko prompt engineering ukabimenya neza, urumva uzoshika ku bintu byinshi, uzokora ibintu byinshi. Na comme la voix qui cheleke prompt ni command. Utegeza rero kumetriza command. Okay? Nimba ukoresha imashini, nimba ukoresha telefone, metriza command. Command ni kumenya kuganiriza l'intelligence, kuko ntaho uzoyisigira. Oyanka uyikunda n'ibintu basize muri WhatsApp, inozo sanga muri Instagram, inozo sanga muri Facebook, ntumva ubimetrize rero kugire utangwe kwivyaza umusaruro. Ushobora gushika ku bintu byinshi cyane, kuko akazi wahora ukora amasaha 2 uzogakora amasegonda 5. Nababwiye ko bikunda kandi bishoboka. Ushobora kubaka ama site web, ushobora kubaka ama application, ushobora gukora video, traitement des données, analyse, recherche, ibintu byinshi cyane ukoresheje intelligence artificielle. Atwa ko kintu terekeye ama platform
gende rero kuri telefone. Iyi telefone ubu iri advanced cyane. Tuvuga kuri telefone siniko ndavuga kuri Tecno, sorry, siniko ndavuga kuri itari, siniko ndavuga kuri Docomo. Ku bantu batunze amatelefone nka iPhone, Google Pixel na Huawei na Samsung, abo niyo matelefone bariko bashiramo AI, intelligence artificielle zigiye imbere. Ego turashobora kuzobisanga muri Tecno canke itari canke za Docomo canke za Oppo, mugabo amatelefone bariko barabishiramo imitahe myinshi nizi company tubanza Apple, Google na Samsung na Huawei. Telefone nka iPhone twaduhoramo akantu bita Siri. Siri ni kaya kantu twasanga muri Hey Google, wavugisha Google ikakubwira, ikaba nka assistant yawe. Alexa kuri yes. So rero muri iPhone Siri, okay, basizemo intelligence artificielle AI, okay, baranoganuze ko bazoshiramo ChatGPT, ariko baciye bakora iwabo iri advanced. Ubu ushobora gukora foto, ushobora gukora video, ushobora gukora ibintu byinshi, ukabwira telefone igakorera appel, analyse, traitement, ibintu byinshi, live translation, ukoresha telefone yawe gusa. None ko bariko babishyira mu matelefone, bigiye kugenda gute? Tugiye gushika kuri byinshi n'ivyo, mugabo umutekano wawe, urumva umuntu ashobora kuvuga ati no telefone ishobora kuyibwira iki kintu izahonde, okay, ishobora gupima umutima wanje, ikamenya amagara yanje, ikamenya ibintu byinshi. Sinzi ko mwereka kubona Samsung S23 or 24, Samsung shasha, Samsung telefone shasha, bahera gusora kajya ka ring n'impeta ya ntuze ya Samsung, impeta ipima umutima, ipima amaraso, n'impeta izo ifatanye na telefone yawe. Yes, urumva ibyo byose bica bigena mu bintu bita cloud zabo, n'ububiko bwabo, database zabo. Nyimba hari ifoto wigeze gushira kuri Facebook ukayifuta, Facebook yakubwira ati twayifuse, yafuditse wawe, muga muri database zabo ntizafuditse, barazifise. Nyimba rero wambaye ring ya Samsung, c'est un example, ikaba yaramenye ubuzima bwawe, umutima ukutera, ugwaye diabete, ugwaye ikibazo kiniki, bibikwa muri cloud zabo, muri database zabo, muri base de données zabo, baguma babifise. Tuko turajana muri ibyo bintu nta kibazo. Uwo kwicara gatuza kwimba kata kibazo. Ku bantu baza huri, baza amagara yawe, bazi umuntu telefona, bafise amarikodi y'ibiganiro byawe, amafoto, telefone bayugurura utavyuzi kuko waravyemeje. Tugenda tuvyemeje. Sinzi kurabona shize application muri telefone, tugenda twemera ntitunavyitaho yuko bazokontrola calls zawe, amapere yawe, access a telefone, location, ibintu nk'ivyo. It's like that. Ni nkuko rero baciye bashiramo rero bwa bwenge bucurano budasanzwe muri ngendanwa zacu. Nta kibazo kiteza kuba kihari. Ego tuzobona umwimbu, mugabo n'ikibazo gishobora kuba kihari. Ushobora kuvuga ati none umuntu yoca abigenza gute? None nta umuntu agiye kubihungira. Hamaze kuzaho ikintu cha threat canke ikintu giteye ubwoba nk'icyo ku matelefone, ku ma platform, hacaza n'izindi companies zivuga ati kuva Apple ishobora kwinjirira umuntu kugeza aha, nta kuntu twoshinga company itunga umutekano wa muntu. Niho dusanga VPN zaje, ama VPN ushobora kuvuga ati reka nkoresha VPN nkora ibintu ndi enkoni anonymously utazwi. Ama VPN ni hacaza agakora. Niho tubona ama antivirus ma machine, ubwo abajya bakora ama antivirus niho barakoze virus, niho bazikoze virus, okay? Ni business. Hari kandi kantu kaka insolite gaheruka kuba, umuntu yashinze Telegram ubari he ari mu gasho yarafunze. Kubera iki? Yase gutanga access
kuri Telegram, abantu bakoresha Telegram babitaha nk'abantu bafise umutekano kubera message zabo ziri encryption kuntu ntizigaragara. Okay, rero ja Durov yaranse gutanga access kuri database ziwe za Telegram, niyo mpamvu bace afungiye itari mu Faransa nk'amba turarafunguye. Okay, nivyo tuko turavuga, nimba telefone yiwawe bashobora kuyaccessinga bakoresheje intelligence artificielle, aho hantu hari akana mugabo kandi tugiye gushika kuri vyinshi n'isi irikiraja, technology irikiraja ko dusozere kugana tubabwira yuko nimba utumviza igano ca mbere ikibashukiye ashobora kukunanya gutahura kubera iki ntuze intelligence artificielle carico ushobora ikiganiro twatanze teke intelligence artificielle uko ikora uko imeze kugira ikiganiro gice cyongera kigufashe kuburyo ushobora gutahura neza intelligence cyangwa iyisi kiraja yerekeye technology. Tukubwira yuko ugiye kuronka ibiganiro byinshi byerekeye technology kuri iGA News, uko tugiye kubashikiriza byinshi byerekeye Tesla, byerekeye Nvidia, byerekeye ibintu byinshi space, Starlink, connection, ibintu byinshi cyane. Wewe dukurikirani urubuga rwacu rwa iGA News zozaronka ibintu byinshi. Tubashimire cyane kwa umuntu bari ko bakurikirana ikiganiro Elimenya Hub Space iri kumwe na iGA News. Murakoze cyane.